Kino kiganiro gifise karanga kiganiro ica cenda ihebe 17 ihonyabwoko 17 2025 a gisohorewe i Ottawa muri Canada kuwa 12 Ndamukiza mu 2025. Iki kiganiro ni kiganiro kimwe mu rukurikirane rw'ibiganiro bitari bike, kikaba arico gituma citwa 2025 a. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi, ikivi c'akahise ku Burundi, intambuko y'ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi, isuka ya kane, ibiganiro nyigisho bimwe vyitwa mu gifaransa conférence. Jewe Ntafatiro Patrice, mpurikiye mwishira hamwe, mpurikiye mwihwaniro, mpurikiye mu mubano, mpurikiye mu kibano, mpurikiye mwisangira ry'abarundi bishwi rya Canada. Igituma mvuze ihwaniro, nkavuga umubano, nkavuga ikibano, nkavuga isangira, wewe unyumviriza uranyungura ijambo communauté ryo kwitwa ngwiki mu kirundi. Nico gituma communauté burundaise du Canada numva umengo ni ihwaniro ry'abarundi bishwi rya Canada, nkumva umengo n'umubano w'abarundi bishwi rya Canada, nkumva n'ikibano c'abarundi bishwi rya Canada, nkumva umengo nisangira ry'abarundi bishwi rya Canada, canke barashobora no kwitwa mu kirundi c'abarundi baba muri Canada. Ikirundi kitwa igihugu, muri ico gihe boca bitwa rero mu kirundi c'abarundi bishwi rya Canada. Ko rero ntarafata neza ijambo rimwe, nico gituma mvuza ayo majambo yose. Abarundi rero bo mu kirundi c'abarundi bishwi rya Canada barafashe umugambi wuko uno mwaka w'2025, umwaka urumije imyaka 53, abavyeyi bacu, bakuru bacu, barumuna bacu, bashiki bacu, basaza bacu, bavyara bacu, badata wacu, basenge, bamarume, inshuti, abagenzi, abihebeye Imana, abasanzwe bagandaguwe mu 2022 bazizwa ko bavutse arabahutu, kandi ubwo bwoko bakaba batabukoreye ikibazo kavuze gasupari bayagana kandi atazigwa nka nimirima. Kubera ico rero ino muri Canada abantu bari mu kirundi c'abarundi bishwi rya Canada uno mwaka twakoze ukundi. Zina ndwi tuzohora tugira ibiganiro nyigisho conférence y'amasaha 4, dutangura saa 8 tugashikana saa 12. Ico gihe umuntu aravuga akavuga amasaha 2 yose. Ayo masaha 2 aheze bageza bakamubaza ibibazo biheze hakaza no gushinga intahe z'ivyatubayeko. Kundwi iheze rero hari havuze umwubahwa Dr. Meransi Gahungu, niwe yari yavuze. Jewe nanje Ntafatiro Patrice sinoja kwivuga, umuntu yivuga hajya nezerewe. Iyo ndiko ndavuga ihonyabwoko ryatubayeko nta kwivuga kuriho, ko nubu kivuga so, nubu kivuga sogokuru, nubu kivuga nde, ntavyuba ugishobora kuvuga. Nico gituma n'ikiganiro gitanga urukundi. Kubera ico rero jewe itariki 12 kwezi kwa Ndamukiza mu 2025 ni jewe nari natewe iteka ndatorwa mu barundi batari bake bo mu kirundi c'abarundi bishwi rya Canada ngo jewe nyagire abarundi. Nari mfise ibyo bambwiye ngo nishure, naravyishuye kandi navyishuye mu masaha 2, nishura ibibazo mu masaha yandi 2. None rero kugira ngo nzoze ndabiguha buke iki ni ikiganiro ca mbere. Ni ikiganiro bacumviriza neza, ntigiheze no kuvuga ndashika hagati nkagica kugira ngo nzobandanirize ko hanyuma ntibe byinshi gose. Wewe rero uriko uravyumviriza, ndakwipfurije kumviriza, na cane cane guhinduka, na cane cane kwivuza. Abarundi benshi cane cane mu bwoko bw'abahutu baragwaye. Mugabo amaze kumenya ko bagwaye ni bake. Hari abandi bataramenya ko bagwaye, kandi abo bagwaye batazi ko bagwaye baronona ibintu byinshi cyane. Ni babandi bamaze guseserezwa n'agasuzuguro bikanka nuko banagasemerera. Muri ico gihe rero iki ni ikiganiro ca mbere, hazoza n'ibindi. Ubu rero gikurikirane
nihagira ico ukuramwo Imana izobihabwa icubahiro, nihatagira ico ukuramwo Imana izobihabwa icubahiro, kubera jewe mfise igikorwa co kuvuga, simfise igikorwa co gukora. Mugabo amajambo ararema, ko amajambo arema rero haraho wosanga ubuzovyumviriza, haraho wosanga bishikiriye n'ababijejwe hanyuma bakaturenganura. Iryo honyabwoko rigashirwako umukono, hanyuma tukagandara, hari abataragandara tukagandara, hanyuma tukazoganduka. Tweje kuganduka rero tugashobora kuvuga. Jewe ndiko ndabikubwira ndazi ico mvuga, ndazi umupfasoni wanje yarahwereye, twagiye kumushingura haheze amezi 3. Muri ayo mezi 3 novuga ko bwari ubugesera, ariko maze kumushingura hariho icavuyeko, ndumva ko nduhutse kubona ari tutashe guhamba abavyeyi bacu, tutahambye abantu bose bagandaguriwe mu 72, tutabahambye, tutabagandari, tutazi niyo bari, hanyuma bikanka nuko n'igihonyabwoko bagyemera, biragoye. None rero hakagira ico hakuye n'amahoro, ataco hakuye n'amahoro. Jewe ico njejwe nzoba navuze. Bikurikirane rero, urambe, ugwire, uhore ku ngoma, cane cane ube mu gihugu kiziriho nyabwoko iyo rituruka hose. Nyeni cubahiro urongoye communauté burundaise di Canada, ihwaniro ry'abarundi bishwe rya Canada. Nyeni cubahiro userukira communauté burundaise di Canada mu ntara ya Ottawa Gatineau. Ba nyeni cubahiro muserukira communauté burundaise di Canada mu bisagara no mu ntara zitandukanye. Ba nyeni cubahiro namwe bubahwa iyo mukwiragiye ku isi n'abari ngaha muri Canada. Nyeni cubahiro userukira Uburundi hano muri Canada, namwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro ca kabiri, ndabahaye mwiriwe, ndababwira nti tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro n'ubumwe mu Burundi butarangwamwo ihonyabwoko. Jewe rero nitwa Ntafatiro Patrice, ni jewe ngomba kuremesha kino kiganiro, nico mwitongo ry'ururimi rw'ikirundi, ni mu kivi c'akahise mugabo karimwo ihonyabwoko, ni mu ntambuko y'ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi mu 1972-73 imbere n'inyuma. Hariho rero isemo imwe tuza kwiga uno munsi. Iyo semo ni kibazo jewe nabajijwe n'abanjejwe, ni kibazo nabajijwe n'ubujejwe communauté burundaise di Canada, kuko bashaka ko hari ico noshobora guterera. Nibo bambwiye bati quoi faire pour éviter que le génocide des Bahutu du Burundi de 1972 et 1973 ne récidive. Mu Kirundi nukuvuga ngo hokogwa iki ngo ntirisubire ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi mu 1972 na 1973. Ikigira ca mbere nico imbabazi, ngomba kubanza gusaba imbabazi. Jewe ndumuhutu yakozweko n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 1972 na 1973, nongera nkogwako n'ikumira abahutu apartheid ya una i yakozwe n'izo ntwaro za Micombero, Bagaza na Buyoya, nukuvuga intwaro z'Abahima. Nagomba kongera koko jewe burya ndumukristu, naho hari ibintu by'abakristu bingora, je muga ndumukristu. Nkagomba kubabwira yuko rero ibintu nza kubivuga nkurikije akaranga mutima k'umukristu n'umuntu w'umurundi. Nta muntu ndengera karimbi, nta muntu novuga ngo ndaza kuremera intebe ishushe, ibintu ndabivuga uko nabigiriye uburonzi. Ikindi kandi jewe ndumugumyabanga, nukuvuga ko ndumunywanyi w'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi witwa CNDD-FDD, ndiyemera. Bikavuga ko rero ibintu nza kuvuga urashaka gusanga hari ibyo mvuze umengo umuntu avuze ati oya, je ndiyemera. Ibyo ngomba kuvuga ngaha ndabivuga nk'umuntu w'umuronzi, ndabivuze nk'umuntu w'umuronzi. Rero nico gituma ngomba gutangura. Jewe ndumuronzi mu kiganiro citwa Ikirundi c'Abarundi, naco kikaba ari ikiganiro gifise inzu. Iyo nzu ikaba ifise inkingi 8. Izo nkingi rero je nagomba kuza kugaruka uno munsi ku kahise n'amoko y'abarundi gusa.
nivyo nza gushikiriza. Ndasavye rero imbabazi indongozi z'u Burundi, ndasavye imbabazi abihebe Imana baza kumva ko ndabadomye ku rutoke, ndasavye imbabazi abari bo bose kuko mu buronzi niko bigenda, uvuga uko ibintu biri hanyuma wumvise bimukozeko akazondondera tukazobiyaga. Ikigira ca kabiri intangamarara. Jewe nababwiye ko ikibazo nabajijwe ni ikihe. Je nabajijwe ikibazo kivuga kiti quoi faire pour éviter que le génocide des Bahutu du Burundi de 1972 à 1973 ne récidive. Hoko gwiki kugira ngo ntirisubire ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi. Hanyuma ndagerageza kuza ndasoma ni impapuro 27 ndagerageza nsome ko je navyanditse nyeka biraza kunyorohera kandi biryohe kumva. Mbonye ico kibazo indongozi za CBCA Inc zashaka ko ngire ku Buronzi, je naratwenze ndicuza ndababara nongera ndababara nubu ndacababaye numvise ico kibazo. Nako kababaro ngomba kubashikiriza uno munsi. Ako kababaro rero karaha bavuga bati ihonyabwoko ntirigasubire, que le génocide commis contre les Hutus du Burundi ne récidive. Ntirigasubire kandi rikibandanya. Ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 1972 na 1973 riracabandanya ukuri kwamye uno munsi. Kubera ivyo rero ico nca nkora n'igiki, ikibazo sindacishura ahubwo nca mvuga nca nerekana ingene igihonyabwoko ririko ryabandanya. Kubera ico rero simpeza ngo nishure ico kibazo, ndagihindura mvuge ingene ihonyabwoko ririko ryabandanya n'ingene ahubwo ryohagarara burundu. Yamara imbere yo kuvuga ingene ihonyabwoko ryohagarara mbanza kwerekana ingene igihonyabwoko rikibandanya ukuri kwamye uno munsi. Ikigira ca gatatu uburyo bw'amahonyabwoko kuko ndaza kubigarukako. Amahonyabwoko amaze kwemegwa uno munsi ni nkane. Mugabo twege mu Burundi turafite indi honyabwoko ry'agahanambwa ndarishikako. Hariho genocide physique, nukuvuga ihonyabwoko bica umuntu agapfa agashika mu kuzimu. Ubwa kabiri hariho genocide intellectuelle, nukuvuga ihonyabwoko rikumira abanaka kuja mu mashure. Mu Burundi n'akamara maza ndaza kuvuga ihonyabwoko rya U na I. Ndabandanya ihonyabwoko rya gatatu ni genocide culturelle, nukuvuga ihonyabwoko rikumira abanaka rikabatera ku mico kama yabo. Mu Burundi ndaza kuvuga ingoma, ndavuga intambo, ndavuga inanga, ndavuga n'ingene abantu batugirira ihonyabwoko abahutu bo Burundi. Ubwa kane hariho genocide coloniale. Iryo honyabwoko rero ni honyabwoko rinyaga amatongo rikuntura abantu, kuko hari abantu bafata ingingo yo kuva iyo bari bakaza mu matongo, bakaza mu gihugu ca kanaka. Hariho ihonyabwoko rya gatanu rero gisangije ku Burundi, ni ihonyabwoko ryitwa genocide biologique. Iryo honyabwoko ndaza kurishikako ndababwira ingene rimeze. Iryo honyabwoko nukuvuga ko abatutsikazi barongorwa ku bahutu ntibabavyarira. Iryo ni ihonyabwoko naryo ndaza kubishikira. Ndagasubira murakumvise genocide biologique ni ihonyabwoko riri mu Burundi gusa abatutsikazi benshi barongorwa ku bahutu batabavyarira. Ikigira rero ca mbere ihonyabwoko mu Burundi rirabandanya ukuri kwamye. Gute? Ubwo buryo bw'amahonyabwoko atanu mpejeje kudondagura n'ubundi ntashoboye kuvuga kuko tawuvuga yose, bwarabaye mu Burundi kandi buraba n'ubu mu 2025. Vyatanguye kuva kera cyane, vyiyarura mu 1972 na 2023, bigumuko gushika nuno munsi mu 2025. Abahutu b'u Burundi nibwo bwoko bwonyene kw'isi mu matohoza nagize bwakorewe ihonyabwoko riramba kandi gikwiye, nukuvuga ririmwo ibintu byose. Isinze ya mbere genocide physique, nukuvuga kugandagura abahutu mu Burundi birabandanya umuranguramye, nukuvuga kwica abantu bagapfa. Ishyirahamwe ry'abacikacumu ryitwa uko, ni ishyirahamwe ry'abacikacumu b'ihonyabwoko ryakorewe abahutu 72 imbere n'inyuma. Ibyo rero bikavuga ko umuntu avuze ngo inyuma ya 72 na 73 nukuvuga ko nubu mu 2025 harimwo. Kandi simbesha riracabandanya.
abatutsi baragandagura abahutu umuranguramye. Ndazi ko we uri kuranyumviriza, uri kuribaza ko jewe nta fatiro ntakomeye, ko ndiko ndahuguza canke ndiko ndabesha uwo kubesha. Sindiko ndarota kandi nta mututsi ndiko ndaremera intebe ishushe. Uwumva ndengeje urugero azondondere ku gitega ciwanje. Ngiki ndagivize ngaha ni agasaraba rimwe amajana 613 amajana 981 ibihumbi 2237 canke azondondere kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre canke icabarundi akabehe gemail akaburungu.com azondondere tubiyage. Buryo ukwica umuntu sukumurasa gusa, ukwica umuntu sukumutema gusa, mbere n'ukugambiriza kumwica navyo bitwa yuko ariho nyabwoko bamwamwishe. Abatutsi barafise umuvugizi wabo. Uwo muvugizi w'abatutsi mu Burundi ni umwenengwe yitwa Bwejeri Yohani ari muri leta ya New York, aha muri leta zumwe za Amerika. Uwo mwenengwe avuga ko abahutu arabagererwa bamuhe utu. Abaja b'abatutsi ndagutakiye. Bwejeri ari inamura akiyamamura bene wabo bagakoma amashi. Kuri gihuri X yahoze yitwa Twitter hoho aragisibije. Mvuga ko bakoma amashi kuko gushika kuri ano mango ndiko ndavugirako nta mututsi numwe aravuguruza Bwejeri. Mu kiganiro ciwanje gifise karanga kiganiro ica 12 KI ukwiyamiriza 13 Bwejeri Yohani gatatu casohoke ngaho Ottawa muri Canada kuwa mbere munyonyo mu 2023 navuze nti kino kiganiro nico gushikiriza abarundi bose uko bakabaye mu moko yabo yose. Iki kiganiro nico guha ishira hamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. Iki kiganiro nico guha ishira hamwe ry'ibihugu vya Afrika UA. Iki kiganiro nico guhishira hamwe mpuzamakungu ONU kuko naryo birariraba. Ndashimitse kuko abatutsi b'u Burundi bakobeje kandi bagazwe. Bagiwe imbere n'abenengwe baserukirwa n'umwenengwe Bwejeri Yohani aba muri leta zumwe za Amerika bagomba gukora ibara mu Burundi. Abo mvuze bariko barigamba indongozi z'abahutu bagandaguye bakongera bakavuga aho bagiye kugandagura. Muri abo bagiye kugandagura harimo igikomangoma c'inganje y'u Burundi akaba ari Lieutenant General de Police Gervais Rakobuca atazigwa ndakugarika. Bariko bategura kugandagura umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba umwubahirizwa nyene inganje General Major Ndayishimiye Evariste atazigwa neva. Umvirize Bwejeri yavuze. Sindiko ndamuremera intebe ishushe ni abari ngaho avyumvirize. Yavuze ati ubwa mbere ico muhutu Martin yahoze mu mateka bongerako ngo umumenja yapfuye atinya kandi yasize ategetse abahutu bafise ubwenge kandi bagomba kubaho ko bazogumana ntajyo batinya. Ubwa kabiri ico muhutu umumenja Nyangoma Gervais yapfuye atinya kandi yasize ategetse abahutu bagomba kubaho ngo na ntaryo baze bagume bagitinya. Ubwa gatatu ico muhutu Ndadaye umumenja yatinya kandi yarenzeko kandi yazize. Ubwa kane ico Dorufu umuhutu umumenja yatinya kandi yarenzeko kandi yazize. Ubwa gatanu ico muhutu yiyita inkona yamaho imbonera kure yamaho Peter yazize umumenja yatinya yarenzeko kandi yazize. Abona bamaze kugandagurwa ubure haraje abagomba kugandagurwa naco. Ubwa gatandatu ico muhutu yitwa Neva umumenja yarenzeko kandi agiye kuzira. Mwavyumvise kandi agiye kuzira. Ubwindwi ico muhutu yitwa Ndakugarika umumenja atinya kandi yarenzeko kandi agiye kuzira. Agiye kuzira iki? Abo bantu bazozirako baba mu mahugu y'abatutsi yitwa Empire Hima. Igihugu citwa Mahonda Tutsim kavuze Bwejeri Yohani kandi nta mututsi numwe ari yamiriza ibyo bintu. Ihonyabwoko rero cabandanya kubera abo bantu bazobica. Umukuru w'igihugu bavuga ko bazomwica, umushikiranganje wa mbere bavuga ko bazomwica kubera ari umuhutu. Ihonyabwoko rero ntiryahagaze ahubwo rire ko rirabandanya ukuri kwamye kuko na nyene icubahiro General Major Ndayishimiye Evariste atazigwa neva arahigirwa kwicwa kandi ari umukuru w'igihugu. Hajya rero
uwo mukuru w'igihugu adashira umukono kuri iryo honyabwoko kandi bagomba kumugandagura, aba ariko arakamira mucoze abo bantu bakoze ihonyabwoko. Ugiye kubiraba igituma yoba atabisinya, jewe ngize uburonzi co mbona siwe afise ikaramu ishira ku mukono, kubera yanza kuba afise ikaramu ishira ku mukono yoba yarabikoze. Iyo karamu ifise abo bakoze ihonyabwoko bariko baribandanya. Ivyo ndaza kubigaruka ko hanyuma, kuko utemeje ihonyabwoko kandi ryarabaye urishigikiye naho uba uri kurarireka likabandanya, kuko urumva n'uwo muntu nyene baramuhigira kandi bazomugandagura kuvyo bariko baravuga. Aha muri Canada mu migumuko yo mu 2015 kugatura k'umusozi ahakorera inama nshingamateka ya Canada n'inama nkenguzamateka ya Canada hitwa Colline du Parlement, hariho umukenyezi ntavuze izina yavuze ko Petero Nkurunziza abwirizwa kugandagurwa. Simbeshere, amafoto ariho, amaninde ariho, video ziriho, amajwi yiwe ariho, kandi ivyo yavuze uwo mukenyezi biri bube, kuko ico kiringo bavuga ko atazogiheza kandi aco yahejeje. Baramugandaguye rero. Ndabandanya, habejo canke habe hirya yejo uwo mupfasoni rero azobibazwa. Narorere gato gusa, Canada ni igihugu c'amategeko, wubahutse kuvuga ibintu biragukurikirana kandi amategeko agakora. Ntibaraba ngo ni naka canke ngo ni naka, ntibaraba ngo ni z'abatutsi, ngo ni z'abazungu, ngo ni z'abarabu. Oya, intayi iragukubita mu gahanga. Si vya bindi byo mu Burundi ataguhana kuriho. Kandi gushika nuno munsi nta mututsi n'umwe wo muri Canada ariyamiriza ivyo uwo mupfasoni yavuze ko Petero Nkurunziza bazomwica imbere y'ikiringo ca gatatu. Aha rero ntarakimwe mvuze ku migumuko yo mu Burundi n'abantu bagiye baraturirwa, mwese muzi ihonyabwoko rirabandanya. Ihonyabwoko rero rirabandanya no mu mico kama. Abatutsi barabandanya gutsimbataza ihonyabwoko ryo kwicana mu mico kama. Ivyo bisanga mu mayagwa. Usanga mu myibutsa hari imyibutsa 5 ngo ndababwire. Umuhutu mukura imvunja bwaca ngo twiruke. Umuhutu muvura amaso bwaca akayagukanurira. Ubushaka umuhutu amutuma uwundi, ubutazi umuhutu amuhikiza mu nzu, wiza umuhutu kurasa akakurasa mu nda. Iyo myibutsa irerekana ko ihonyabwoko rikibandanya. Nukuvuga iyo myibutsa yibutsa ko zinamututsa habonye umuhutu akwiye kumwivuna. Umwibutsa kaminuza nubuvuguti ubushaka umuhutu amutuma uwundi, ko umuhutu ashobora kwikeka umututsi acatuma umuhutu. Kandi niko vyageze mu 2022 na 2023 hariho abahutu benshi bagandaguwe bagiye kuzanwa n'abahutu. Ivyo ndabivuga kuko nyene guca uwo mugani si umuhutu. Naragize uburonzi, ijambo rinyereka neza ko uwo mugani uwo mwibutsa waciwe n'umututsi ni jambo uwundi, umutuma uwundi rero ntaba ari muri abo bantu, aba ari uwundi muntu. Bari abantu ugomba uriya muntu ari hariya uca umutuma uwundi. Nuko niko vyagenze. Abahutu barabavyumva. Mu ndirimbo ivyo bintu birabandanya. Iryo nibandanya nguku. Hari indirimbo ivuga ngo intwara miheto ya mbere ni koroneri Micombero, n'igiti catewe mu Burundi nugukingira hagati mu Burundi n'imbuto mbi, umuti wazo nukuzirandura n'ibiti vyimeza mu Burundi nukurandura. Muravyumvise? Hagati mu Burundi hari imbuto mbi, umuti wazo w'izo mbuto nukuzirandura n'ibiti vyimeza mu Burundi nukubirandura. Mweze muravyumvise? Ntavyo ndira kuvuga. Bavuze bati umuhutu n'ivyatsi vyimeza, ivyatsi iyo vyimeza nivyo ubwoko bubi babirandura kubera iki? Kubera hariho imbuto zatewe. Arenge ndakavuze. Hajya rero abatutsi b'u Burundi urumva rero hamwe bavuga bati baje bateba, urumva ko abahutu nibo batangiye ko bari mu Burundi kubera ni vyimeza mu Burundi, abandi baje gutegwayo. Sivyo nagomba kuvuga, je ndasimbije ngiye ahandi. None ndinde kubandanya mvuga ibi nibi kandi vyemezo bikwiye by'ukihonyabwoko byo kwica abahutu likibandanya.
mbandanye kandi akweretse neza ko ihonyabwoko ryo kugandagura umuntu agapfa agashika rikibandanya. Isize ya kabiri ndageze kuri genocide biologique ya yindi batavyarira abahutu. Mu Burundi turafise umuvugabutumwa yitwa Chris Ndikumana atunganya ikiganiro citwa Kanguka. Kangukira karamba irakaramba. Mu Barundi bariho uno munsi ni bake cyane batazi uwo Murundi yatowe n'Imana agasengera isi yose, abishimiye Kristo Yezu bagakira. Ni kubera ico kiganiro n'uwo Chris Ndikumana abakirijwe muri ico kiganiro bashoboye kumpamagara. Uwa mbere n'umututsikazi w'Ottawa muri no ntara nyene ahamba yarandondeye. Uwa kabiri n'umututsikazi abi Quebec City mu gisagara cyo muri Quebec. Uwa gatatu n'umututsikazi aba mu gisagara ca Karagari mu ntara ntwaro ya Ruberta. Abo bose twaravuganye hanyuma baraza ngayo Ottawa turabonana. Uraho batutsikazi batatu nta wavuganye n'uwundi, ngirageze kugira uburonzi nta wavuganye n'uwundi. Mugabo umwe wese yavuga ati sinzi ingene avuga jewe sinzi ingene uzobivuga mu kiganiro cawe cy'ikintu c'abarundi, mugabo uraburira abahutu bene wanyu ko ibice 99% by'abatutsikazi barongorwa ku batutu surukundo, ahanini nukurondera itunga nugushaka kwamikara kuko abatutsikazi benshi baca bagaya abahutu babarongoye. Yamara igituma nyamukuru nukugira ngo bungure igitigiri c'abatutsi narijya batavyara benshi. Uko kongereza igitigiri c'abatutsi nuko abo batutsikazi barongoye ku bahutu batabavyarira, ahubwo baca bavyara nabi wabo. Ariko bishitse bakabavyarira uwo mugabo ntibibagira yamara kuvyara akana kabo bagiye gusuma mu batutsi biwabo. Akarero kaminuza n'umuhutu aba muri Leta Zunze za Amerika. Uwo muhutu yakora muri USAID. Hanyuma umututsikazi utanka yari yaramwagirije ko yamutwaje inda. Erega uwo muhutu utanka ngo yaramutwaye. Baravyarana abana 5. Ingwano yo 1993 yugarije Burundi. Abanyamerika bakorana baramuhungishije aji wao muri Leta Zunze za Amerika. Hageze kwazana abana biwe bagapima amaraso, yasanze atamwana numwe muri abantu 5 afise. Nta numwe yararimwe. Wewe rero uri kurankurikirana nawe uzobikurikirana ni wibaze ntumpene nyishu uce wigumiriza inyishu yawe. Kubera ikintu c'abarundi jewe naragize uburonzi ndabaza abatutsikazi barongowe n'abahutu ingene babigenza. Nagomba kumenya ingene abatutsikazi babigenza ngo abagabo b'abahutu ntibabakarire kandi babavyarira kabana. Inyishu naronse sinke, mugabo hariho umututsikazi umwe yambwiye ati kwizina ry'ubumenyi n'uburonzi bwawe ngiramena ibanga. Abo bagabo bacu b'abahutu ni bamututsikazi avuga turabaha akanyama ko munyo. Ndasubiramo yambwiye ati turabaha akanyama ko munyo. Ico gihe jewe n'umupfasoni wanje umuhitsi Bucumi Donavina twari twagiye mu gisagara ca kure ya Ottawa tubamwe. Abimbariye turi kumwe n'umugore wanje twararabanye turumigwa. Uwo mututsikazi abibonye atyo acambaza ati ntafati wewe umeze gutyo none ntumbaza ushaka inyishu wambajije nanje ndishura kandi naguhaye inyishu ntihinguje ngo nce ijya nino kuko uri kurondera iyo nkuru ngufasha Barundi. Siwe uruvuga kuri itara none wo murikira abandi Barundi utagira peteroli yaka. Niko yambwiye ucere wiha ikibazo wiyishure. Ico gihe sinabaje ko kanyama akariko niho naca ngira ubundi buronzi. Ubako kanyama narakamenye. Nivyo navuze ko nzomenyesha abakunzi b'ikirundi c'abarundi ingene abarundi kazi bagira ibijuje abagabo babo. Saba Imana rero izompa ubumenyi n'ukundi kubahuka kuko gushika ubu sindabona ingene no vyatagura. Mugabo nzoteba ndabivuge mugabo sindabona ingene nzobigenza. Jewe nama mvuga ko nitegereza ibintu. Ndi mu Burundi nkabona abahutu barongora abatutsikazi bakavyara abana basa n'abatutsi gusa, nibaza ko amaraso y'abahutu adakomeye ku batutsi. Je niko niyumvira. Nagiye gukanguka mbonye umuhutu yitwa Reveriano Mpabonimana yabiranye n'umuzungukazi havuka umwana w'umudimudimu asa n'abahutu. Je ndatangara. Ndamubaza uwo mwana ni gwawe? Uwo mwana ni gwawe? Uwo mwana ni gwawe? Karundura kaba abana b'umuhutu w'Igitega yabiriye umuyapani kazi
aba muri Canada. Abamuzi baramuzi, aba mu gisagara ca Vancouver. Abo bana ubaravye n'abahutu kandi bagasa n'abayapani. Naciye ntangura kwibaza ingene nogira uburonzi. Mu myaka 18 y'ubwo buronzi nahavuye rero ntora inyishu natoye ni yabo batutsikazi baje kumbwira yuko umututsikazi akenshi si bose je simvuze ko ari bose baraheza bakavyarira abahutu bagacishamo nakandi kana kamwe canke bakavyara bose abana batutsi ugira ukasigara uri Yozefu. Muri kahise ico nico catumye umwami Mwezi wa kane Gisabo atemera ko ari umwana wariri ku mutima atwara igihugu. Yabigira kuko umwami yari yamenye ko umwami kaziriri ku mutima yari karuhariwe mu kurenga ibigo kandi akabirenga n'umuhutu yitwa Canzo. Hakorera umwami Mwezi wa kane Gisabo umwenengwe asiga ku ngoma uwoba ari umuhutu yaciye yamikaza umututsikazi yitwa Ntibanyiha akaba ariwe yavyaye Mutaga wa kane Mbikije. Uno musi si kirundi c'abarundi ni kiganiro kijanye n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Nivyo jewe ndimwo, nivyo ndiko ndabandanya. Rero nuko jewe mvuga nti hamwe je no mukuru mu Burundi nkaba mfise ikaramu ishira ku mukono umugabo wese w'u Burundi yobwiriza kugirisha ADN bagapima amaraso yiwe n'amaraso y'umwana kugira ngo ashobore kumenya ko ari Yozefu canke ari umungu wa Rwaruyuzi rwavutse. Reka ntanga uburorero bubiri ko burya abo bantu barenga ibigo. Aha muri Canada hari umupfasoni yitwa ko ari umutukazi mugabo se wiwe yarapfuye acaranka kugandara. Abo abikiye nabo arabankira kugira amate baciye hasi. Mu yandi majambo amatwa banzumira ngo hapfuye umuhutu hacasigara rero se wiwe umututsi. Se nyawe n'umututsi agihangamye. Nico gituma atashobora rero kugandarira Yozefu kandi hari hose. Akarero ka kabiri n'umukenyezi ari ngahi Bujumbura kandi ndongozi. Muravyumvise ni ndongozi ahi Bujumbura. Uwo mukenyezi n'ubuheture nukuvuga ko ari umwana wa gatatu. Hari imfura ubuheture. N'umwana wa gatatu mu bana batanu. Nuwo hagati rero. Uwo se bamwishe mu 1972. Niwe muhutukazi wenyene muri abo bana batanu. Niwe wenyene akurikirana ibisigwa vyase. Abandi bane bavukana nta numwe ashaka no kumva izina ryase. Umunsi umwe ari kararira RARCT itamworohereje hanyuma akarira nyina wiwe mubwira ati none abantu tuvukana ni kubera iki batomfasha. Nyina wiwe yamwishuye ati muravyumva nyina wiwe yamwishuye ati none ga mwana ugomba bagufashe kubera iki musangiye iki erega na wewe nuko so yamfashe ku nguvu biraheza birananira kugukorora. Muravyumvise yamubwiye ati ndagasubiramwo none ga mwana ugomba bagufashe kubera iki musangiye iki erega na wewe nuko so yamfashe ku nguvu biraheza birananira kugukorora. Iyo ndongozi kugira ngo muvyumve neza ariko ararondera ko ho kwandikwa indirimbo yoza araririmba hama iyo ndirimbo iriko iraririmbwa akazoza aracura intimba muri iyo ndirimbo. Sindiko ndarema inkuru. Ibaze nyoko wawe akubwiye ko abohora wibaza ko muvukana mutavukana ahubwo ari wewe so wawe yafashe nyoko wawe ku nguvu. Birabandanya rero. Mu mico kama bimeze gute? Uzabumva bavuze ngo iyo ngurube ntinkore ku mukondo iyo ngurube bariko baravyina ngo iyo ngurube ntinkore ku mukondo. Mu mico kama y'abarundi aha nta mwana ariho naho yohaba niko ikirundi kivugwa. Umugabo akoze ku mukondo umugore nukuvuga kumwabira nukuvuga kumwenda. Bivuze gutyo nukuvuga ko iyo bavuze ngo naka yagiye kwabigwa hanaka ntiba bashaka ko uwo muntu agenda kwabigwa gutyo gusa bagomba kwavyara. Kandi bugihangiro ryo kuja kwendwa ihangiro ryo kuja kwabigwa ihangiro ryo kuja mu rugo nukuvyara. Arico gituma mwabantu ikirundi c'abarundi kiratomoye. Hariho abantu biyitwa benda ntuba cange benda ntunguka. Mwavyumvise mu yandi majambo umukobwa agiye kwabigwa umukobwa agiye kwendwa kuba ari kugira ngo avyare.
nico gituma ca rero baca bavuga ari abatutsikazi ngo iya ngurube ninkore ku mukondo. Iyo ngurube mu yandi majambo uwo mugabo aragira ivyo ashaka yikina amatavu, mugabo ihangiro ryo kwabira ariko kuvyara muravyumvisha birandengera rimwe rimwe. Iki cari igice ca mbere. Ko cari igice ca mbere rero reka ndagisozere. Nukuvuga ibiganiro byose bizoza birasozerwa gutyo nyene kubera yari insozero nasozereye ko ico kiganiro nyigisho. Ubu rero ngomba ndagusezere, ngomba sozere. Ndasubiye kuvuga nivyaba vyagufashije Imana nihabwa icubahiro, kuko nimvyura niyimbwira iti ntafatiro Patrice arageze kuvuga nkavuga. Hari ivyo mvuga ko ataragira ko mvuga ko numva umengo sindagononokerwa kukubivuga. Hakaba ataco wakuyemwo naho nyene Imana ihabwa icubahiro, kubera jewe sinjejwe kuguhindura. Cico njejwe nukuvuga kugira ngo ninarenguke bukama Imana ikambwira iti ntafatiro Patrice nagutije ubwenge ntaco wabukoresheje noba ngowe. Iciza nuko nkwiye kubivuga, wewe utabikurikije bikakuraba. Reka rero nsozere. Aho rero ndakengurukiye Imana indaza ikandamura ikaba yamvyuye mu gitondo kandi kampa n'ingoga zo kuvuga ivyo mvuze. Ivyo mvuze ni ivyo umuntu arinda, nivyo umuntu atimba. Kubona Imana ishobora kundeka ngo mvuge nukuvuga ko birakomeye. Ndakengurukiye abamana aribo basongore namukamwo. Ndakengurukiye abavyeyi banje banyibarutse arico gituma ndiho. Ndakengurukiye umugore wanje yandeka nkagira uburonzi, ivyo nababwiye byinshi nabigize uburonzi akiriho. Ndakengurukiye abana banje haraho bandeka hanyuma bagakora ibindi bakankorera utuntu. Ndakengurukiye umukuru nyene icubahiro arongoye communauté burundaise di Canada, ihuriro ry'abarundi bo muri Canada bishwi rya Canada. Ndakengurukiye nyene icubahiro arongoye abarundi bo mu gisagara ca Ottawa Gatino, nukuvuga ni mwebwe mwampaye ijambo. Ntayima nanje ndihaye amashi kubona ndabishoboye nkavuga ivyo nateguye. Hanyuma jewe ndakengurukiye n'abazovyanka ibimvuze, ndakengurukiye n'abazobishima. Nitugira amahoro, nitugira amahoro, nitugira amahoro, nitugira amahoro n'Uburundi buzira icitwa ihonyabwoko iyo riza rituruka hose. Ahejeje.